ivyo bintu birashoboka ko muyaga n'abavyeyi. Ikibazo ni umuvyeyi atangura kubiyagisha umwana canke n'umwana atangura kubiyagisha umuvyeyi. Abavyeyi nabo ntibavuga. Byoca bigenda gute? Bavyeyi ndasavye ku kintu ca sexualité muba bagenzi b'abana. Manuka vugisha umwana ajya mu cumba, genda mu kibaraza mwicarike, fatana nawe siporo, muyage, wumve ikimuvamwo, umuyagishe na wewe, uvuga ama histoire mwabamwo, abanza kubaza ibibazo bukibuka umwana azokiyogura kuri wewe. Umuvyeyi utabaye umugenzi w'umwana wawe, ikintu cerekeye urukundo n'igitsina, uzoronka zero information. Ivyo bibe clair. Ama eglise ndasavye hagarika kuguma mwigishiriza mu biro iwanyu. Kuguma mwigishiriza mu masengero ni vyiza. Mugabo manuka muri communauté. Manuka mubane les vraies questions abajene babayemo. Hari abantu ba pasteur, hari abantu bafasha abantu abapatiri, abantu bafasha abantu ivy'Imana. Mwama mushaka ko abantu basanga ku biro. Oya genda mu manuke mu bintu vya sexualité, muje mu mibano rukristo, muje mu mafraternité, mu maselure, mu manukeyo, mwumve les vraies questions babayemo. Organise des campagnes d'évangélisation sur la sexualité. Mwumve habe des écoutes. Organize abapsikologe, abametsi masengero amasengero yanyu. Engagea des budgets zo gufasha abana à partir de ça. Nibiyagare gusa guma mubigisha une forme de plaidoirie. Oya bakompanye gushika mu muzi. Sexualité si ukuvuga gusa, urakompanye umuntu. Ni protocole gira plan d'action de suivi y'abajene basengera iwanyu. Amakorare mu maki mu bihari mu biki manuka. Numva umengo ama eglise no munsi jambo nababwira. Ongerako valeur ajoute ku nyigisho mugire plan yo kumanuka hasi gukurikirana abantu. Muzomenya byinshi mudusanga n'inyigisho zanyu zihindutse. Ca gatatu, je ndashimiye leta ku ntambwe kwiragira. Leta vraiment nakidakora kugira ishobore kugira. Ico nosaba leta kindi, nashaka aya macentre jeune ari mu gihugu cose c'u Burundi, sinzi ngene bayita amasedurake quelque chose. Muhayashiremwo ama programme yo kwigisha abana kuvyerekeye ubuzima. Age macentre jeune ya ari mu gihugu cose. Ndasavye s'il le faut faire un plan d'action y'ukungena abana bokurukiranirwa harya biciye ku matalent, biciye ku mafilme abigisha, biciye ku bukomezi bafise, ku byo bazi bonyene, habe amadeba, ama talk show kuri ajya ama centre jeune, ni kintu kizofasha gose abajene. Hama namenyesha makuru abantu mwese mukora que ça soit ku ma YouTube, ku ma réseaux sociaux, vous avez un impact commun. Mubandanye mwigisha abantu bamenye ukuri sishatse kuvuga ngo tumene akaranga culture. Abantu bama bavuga ngo kuvuga ibintu vya sexualité no kumena les mœurs za culture. No, sugu nta muntu azokwica culture y'Uburundi. Par contre, iyo tuvuze vya sexualité twongereza ko icari kibuze muri culture y'Uburundi. Abantu babitahure kuko inda zishushu ziko zibanyishe kubera kutavuga. Rero tuve muri culture de silence, mugabo tuje muri culture yo kuvuga ibikenewe byofasha umwana. Bon, aho rero ni kibazo gikomeye. Abahungu bakora mu mazu, que ce soit abakozi canke abazamu, barakeneye kwigishwa. Ico ni ikintu ca mbere. Barakeneye kwigishwa kwimenya no kumenya unategwa kwifata inyifato yabo nziza, kuko ni ikintu gikomeye. Abakobwa bakora mu mazu novuga baba victime y'abahungu bari kubiri gutatu. Novuga yuko ujya mukobwa akora mu nzu n'umuntu ari très visé, vulnérable. Rero ca mbere nuko botegezwa nabone kumva yuko bategezwa kwikingira ubuzima bwabo, bakamenya kuvuga oya, hama bakabona yuko ubuzima bwabo bushobora gufutana bivuye muri ivyo bintu. Kwigumya, abstinence. Jewe nashaka kuvuga
abenshi barigisha abstinence ni vyiza, abavyeyi bashaka yuko abana biyabstina ni vyiza, leta nta n'ikindi kirakora atari kwigisha kwigumya urwaruka ni vyiza. Kandi nuvume ngo no munsi twofashanya muri iyo nyigisho yo gufasha abana ibyo kwigumya, dushireko akabijya, no kuvuga akavaleur ajoute. Ubwa mbere nashaka kuvuga intambwe zine zo kwigumya, no kuvuga abstinence. Abstinence hari ico bita abstinence psychologique, no kuvuga kwigumya mu bintu bijanye no mu bwenge, mu bwonko bw'umuntu. Hari ico bita abstinence émotionnelle, no kuvuga mu vy'urukundo, ukwigumya mu vy'urukundo. Hari ico bita abstinence physique, ukwigumya mu vyo ku mubiri. Hagacaho bita abstinence sexuelle, mu vyo no kuvuga ukwigumya kubuzima bw'igitsina cyawe. Kubera iki abstinence psychologique? Ni kubera abantu mu bimenye ubwonko nibwo butanga commande ku bihimba byose by'umubiri. Ibintu byose bija mu bwonko nibica mu maso no mu gutwi, mbwa bica ku munwa bija mu nda kamere. Donc kuvuga yuko ibintu byose vyigrava mu mutwe ni ibintu umuntu aba yaravye, aba yaranumvise, bica bija ngaha. Iyo bigiye ngaha bica bitangura kuvyura tunyabwonko, gusokreta hormone atuma umubiri uja gushaka ivyo ushaka uko bigenda. Kuvuga yuko rero amasanamu bishirasoni, amafilime y'ubusambanyi byose bija mu mutwe. Kubyo bwa bigiye mu mutwe bica bituma umwana bivyura ibindi bintu. Kuvuga yuko rero bavuze kwigumya, umwana yategezwa gutangura mu mwigishe yigumye mu vyaraba, hama yikingira abagenzi baguma bavuga ibintu by'ubushegabo mu mutwe atarakomera kandi atarakura. Ugasanga ku ishuri, mu ma interna, hariya mu kibano, mu quartier, mu marigara baravuga ibintu by'ubushegabo, ugasanga na information ari vide de science, ugasanga no kubeshanya umwana agacagira. Ica gatatu, ica kabiri ni abstinence émotionnelle, gukundana. No munsi abavyeyi na leta n'ama organisation barabuza abana ko bakundana bakiri bato. Birumvikana kubera igituma umwana atategezwa gukundana akiri muto ni kubera ntabaragira icuno kwita intelligence émotionnelle ou intelligence conjugale, kuvuga ubwenge bwo gukunda by'ukuri cyangwa ubwenge bwo kubaka. Iyo akundanye rero atabwenge burimo arashobora kumanyagurika, pana gukomereka, kumanyagurika. Ikindi naco kiriho ni abstinence physique. Abstinence physique na makarese na mabeze. Hari abajene rero uzosanga bamabirirwa mu makarese ku mubiri, amabeze, gusomana, amakarese sinzwe bivuga gukora nako, gukuyakuya ntavyonzi, kwagaza tuswe buvure. Mugabo ikintu kiriho nuko uzosanga kenshi amakarese ku mubiri no ku mazone érogène. Amazone érogène ni kuvuga ibihimba novuga vy'intege nke bituma umwana ashuha cyane. Hari ibihimba ku mubiri w'umukobwa n'ibihimba ku mubiri w'umuhungu bituma bigiza. Ugasanga rero iyo umujene ati abstenye, iyo avuze abstinence atigumije umubiri wiwe ntazarawuha abanyamuhe baciye aho, urashobora gusanga rero aciye aja mu byo kwiri, ugasanga kwigumya kubw'igitsina biramunaniye. Donc majambo make rero inyigisho yo kwigisha abana abstinence ni nziza cyane kandi no gushimangira, kuko abstinence nico kintu ca mbere kiri sire kizotuma abana badatwara inda zishushe.